Nongeye kubaramutsa mwebwe mwese mudukurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye dusanzwe ducisha kwa makuru yaba B-Info News, B-Info ndetse na B-Info Plus, Free Podcast TV ndetse na Lobokundi etanu. Izo nizo mbuga nuvuga ko zisanzwe zibaha amakuru nkuko mubishaka. Rero nje muri kano kanya kugira ngo dushobore kuyaga bimwe mu biriko biravugwa ku mirongo y'urugamba. Biracumvikana neza na neza gatanu yuko imigwano ikibera mu micungararo y'igisagara cagoma ni mu gihe FCM23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda baguma batakamba yuko FRDC canke leta ya Kinshasa iriko iraviyora amasezerano ya CCRF. Wese ntuze gutangwa mwa kino kiganiro tubabwire ukungene ibintu bigezwe. Mu kiganiro twakoze kare na Free twari twabacishirijemwo amwe mu majambo wamenyekanye nka Fani Munezero Françoise yamenyekanye avugira twigwaneho ndetse na M23 akagera igihe yaho asaba yuko General Masunzu bo mukuramwe amara akayabona amara ari hasi bamaze kuyakura mu ndazi. Abantu benshi mwaramumenye mu biganiro yagiye arakora agaragariza uburyo akunda uno muhari w'inyeshamba za M23 nubwo mu nyuma vyagiye kurangira abonye yuko arabangushi canke ataco bazobashitsako muri rusange atangura kubatuka ibijambo bimeze uko bishaka. Muri kino kiganiro turabacishirizamwo imwe mu migwano canke imishwano iri kiraba hagati y'abanyamurenge ndetse bisa nuko ubufani bamaze kumuremera muri rusange mwa kino kiganiro. Rero muri kino kiganiro ndetse kubacishizamo ikiyago gito yagiranye n'abandi mu gihe bariko baraharira ku space ya X bavuga yuko uno Fani ari intera hamwe canke ari ububibikamwe abinyegezamo ari citso kugira ngo bikunde azarajana amakuru ahandi. Uyu General Masunzu yasabiye ibihano nawe yamaze kuduzwa igiti mu gisikari cya FRDC ndetse bahita bamuhamisha yo kuza kurimbura umutwe w'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ntibiramenyekana ibice agiye kujamo canke agiye kuranguramo imirimo, ariko biravuga yuko atwaye inguvu nyinshi ndetse bizonafasha cyane mu kurimbura ino mitwe y'iterabwo canke ino mitwe y'inyeshamba z'u Rwanda zigize karakaje ngaha ku butaka bwa Kongo. Nibindi turaza kubiyagira makino kiganiro, ariko Gentle Code de Black iyi ni B-Info News. Ndabasabe rero kwama muri abako mwabyonze subscribe kwa kino kiganiro ndetse na like kugira ngo biganiro tuzokwama tubaha bizokwama bashikira atakibazo na kimwe. Hari benshi bariko baransaba ati kubera iki tutakikubona muri B-Info na B-Info Plus, ariko naganda basezeranire vuba cyane murongera kutubona n'umusisanguzi atariko mu buryo bwa misi yose kugira ngo tubabwire yuko tukiri kumwe atakibazo kihari ndetse n'ibiganiro vyinshi tuzokoma dukoraborana kugira ngo tubandanye tubaha ukuri kuri no rugamba twatanguye, urugamba rw'amaraso, urugamba rusaba umuhamagaro no gutimba n'ubupatriote. Rero uwe wakoze subscribe ndagushimire, ugiye kubikora nawe uhezegiwe cyane, korana like kugira ku kino kiganiro ntikigusimbe ntihagire akantu kame kagucika kugira ngo ubandanye wumva vyinshi ibiriko birabera ku mirongo y'urugamba. Abariko barabaza vyinshi imbere yuko ndabasigiramwo ino video canke ino audio aya maju ngene bariko barashwana, reka manzi ndababwire yuko leta y'u Rwanda bigiye kuzakana kubera ko urubanza rw'urupfu uyu Kahine yarasanzwe ayoboye UNICEF muri kino gihugu rwamaze kwanzura canke bamaze gukubita intahe mu gahanga president w'igihugu cy'u Rwanda mu gihe yarazi yuko president Emmanuel Macron azomushikira Bolkiba, ariko bigaragara nuko bamaze kumukubita intahe mu gahanga vuba cyane. Tukaba tugiye kumenya izindi sanction yo bagiye gufatirwa. Reka renda basabe abatarinjiye ama group yacu WhatsApp wanze mwinjire kuri no link ya mbere muri commentaire, hama muzozi murabona ivyabere ku mirongo rugamba yaba amafoto y'abapfuye ndetse n'abakomeretse abafashwe ku ruhande rw'inyeshamba muri rusange vyahabereye. Tuzokoma tubibaha mu gihe woca kuri no link iri muri commentaire kugira ngo uhinjire mu gihe utabuni muri groupe nimwe ya B-Info News. Inyuma yo kugandagura uno mu president Prito uno mu serukizi wa UNICEF ngaha ku butaka bwako, kindi tubabwira nuko Elas Verone yamenye Ariana Veras yamenyekanye mu gushira hanze igihugu cy'u Rwanda ndetse n'amabigi kore abakongomani kuri no munsi ku munsi w'ejo genekezo ya 13 yari yamaze gushika neza na neza mu gisagara ca Kinshasa biracenga, aho
aje mu rugendo ko kugira ngo ashobore kugira amatohoza y'amakuru azojana muri White House muri kwa President Donald Trump. Murabizi yuko ari umumenyesha makuru wo muri White House. Rero mission zamuzanye mu ncamake nduko yazanwe mission zo kugira ngo azoshike kuri terre azinyesha ambasanzwe zarifatiye ubuce butari buke habagoma ndetse na Bukavu kugira ngo arabe ubuzima bw'Amerika ndetse n'ivyo abo zino nyeshamba ziriko zirarekrama kari byo koko canke ari ububesha. Nimo tumaze kumenya nuko azocagira ko arabira muri rusange ibijanye n'urupfu guno mu Faransa kazi aheruka gonda kugenekezo rya 11 yuko hari vyemeza yuko ari nyeshamba zozara mugandagwe canke ari vyemeza yuko ari FARDC yoba yaramusha. Ariko ibimenyetso bimaze kugaragara nuko byagaragaye yuko ari M23 yagandaguye uno mu mama umufaransa kazi abifashijemo na leta y'u Rwanda ndetse banifashisha drone y'igihugu cy'u Rwanda yaguriye mu bihugu cy'Ubushinwa. Mu mbabarire kwiyo ncama ke ndinze kubacishirizaamwo ariko reka manze ndabacishije mwina mwa kano ka video canke kino kiyago hama turaje mu nyuma tubabwire vyinshi na cyane ko vyari ko biravugirwa mwa kino kiganiro. Namandanye n'abasavye ati mukomeze mudushigikire mudutere iteka kandi mukora subscribe. Murabizi yo twavanye kari kure cyane, murabizi urugamba twaruhereye, turashaka kubatakaza, turashaka no yuko twama turime kugira ngo tubandanye tubaha byinshi amakuru n'ibiganiro dukomeza kubashikiriza tutitangira itaka ndetse tukabaha update z'umwanya wariwo wose. Uzi kuri n'umupagani ubu uri guhagarara ukanuka ngo ndi intera hamwe wa mujinga muzehe mwaravuganye no kuri telefone akakugabira nk'ugasanga muri aba family mufitanye n'amasano kubera ese yo twirwanaho batutse igitutsi bayivuzemo niki mumvuga igitutsi babatutsemo muvuge ngo ngiki igitutsi badututse ubwo bwoko batutse muvuga igitutsi babatutsemo. Ese iyo bugwo burayubamo wagiye ukajya kubakisha amatoilette wanyu ko dufite ibibazo sibyo ko turi mu ntambara niyo ayubaka drone yagisegetera rari yirashe mu gitondo. Wewe wacangahe wagiye wubatsa? Ntayo nubatse kubera ko nta bushobozi mfite kandi sinari mbizi none mwe mugende mu bikore mu byubake sibyo ko mutari mu byubake gisegeta ari kubisenya intambara nirangira bazabyubaka kuko bakoze hari baranza mukareka mwana no kwita ku miryango yanyu uje kubyushyuha ngo kubera ngo fani nimara gupfurungukira he nimara gupfa inyungu Fani umva mpora na uri umupagani kandi uzagenda imbwa yiganyika kugenda kuri telefone yanjye where unyine ndasiba nimero yabo wari uyitunze hari na none waje ari buwe waje ari buwe wagiye hera kuri kibuga wari gushaka kwirwana wa pepe warabikoze ariko bagiye kumwumva ibyo bintu yavuga ngo Fani yamuhaye ngaho nabidura pe hano natwe tubibone tuzi kumanura please. Ese ubundi kuba Fani yavuze ngo hari icyo ngo bamujije icyo bamujije ko atari kukivuga agashaka kwanduza kwirwano ibaze Fani yagera niba ari cyo bamujije handa niba kimuziza ntabwo yari kwifatanya n'irantera hamwe kuva Fani yagera kuri no mihanda nibyo bintu byonyine azi gukubitisha abantu ngo mureke ngo nzavuga ngo nzabereka ibimenyetso ari gukanga abantu nene sinakubwiye ko namwandika inshuro zirenga 2 agasoma ntasubize yego uyu munsi yampamagaye kwanza paze mureke tureke ntagira abantu wasanga Fani inbox mureke Fani ibyo afite kuvuga ibyo atari kubwira ubwoko bwiwe akajya kubivugira kwa Sabe twebwe ntatwizera nene izo nzara ari kuza kwerekana wajyana inzara z'interano ahana amezi 2 hafi 3 yose cyangwa umugore w'umunyamurenge exact umuntu iyo wateye inzara azi iwacu kuntu hameze n'abantu bagize uri guteresha inzara zo ku maguru yaragiye kuja gukora foto zira nzara iyo zimazeho igihe utabonye uzi gukuraho zica n'izindi zari wari ufite rero iriya ni turufu none ikintu cyane abigaragaje cyane ni ukuntu yagiye kuri iriya live y'abamaziwa urumva kurikiranye video byinshi naye kubabwira ndazi yuko mwabyumvise muri no mishwano ndetse
bana banyamurenge bariko barashwana aho byaboneka neza yuko unufani yaraye arikuwe natwigwaneho inyuma y'amezi atari make yitwigwaneho yaramufashe imwagiriza kwandagaza canke kuvuga nabi no kumena amabanga yayizinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro yatanze kuri televiziyo ntenze kuvuga izina yaravuze uburyo yagiriwe nabi amaze gushika muri Kongo, ndetse mu gihe ariko arategura kugaruka niho yafashe moto nkuko bisanzwe, ariko aza gusanga hari abamutegereye maze baramujana bamubwira ati hari ivyo keneye kubazwa kandi bangomba yuko twenda tukujanye. Bamaze kumujana yaravuze uburyo bamufashe ku nguvu, uburyo bamukubaguye, aho mbere abagabo bamukubaguye canke bamusambanije na wene atazi. Igigano tuzogitegura mu buryo bwiramvuye canke tukigire kinini, ndetse nawe twamaze kuba turonka nimero ka telefone nadukundira tuzomuyagisha kugira ngo ashobore kutubwira byinshi, ndetse anatubwire icigwa yakuye mu gufashanya n'inyeshamba. Ndazi yuko igiti kitagukora mu jisho kabiri kandi catabonye ndibaza ataco akibonye. Yaravuze rero uburyo yakubaguwe nabo yitabi wabo, nabo yita yuko ari abacunguzi bariko barabarondera amahoro n'igihugu, ndetse avuga uburyo yakubaguwe arasambanywa nabo yari yiteze yuko ari bo mu kijiji. Yavuze yuko muri make ibyo bamukoreye abagabo nka 200 ku munsi umwe baraza bakamusambanya bakongera bakagenda, ku munsi w'ejo bakongera bagaruka bakongera bakamugira bya bintu. Murumva yuko yakorewe yicwa rubozo, yarishwe rubozo kabisa, nubwo bisa nuko uno musatishimye umwanya yatashora kumva yatanguje urubanza kuko yarafashe ku nguvu yakubaguwe. Sinzi nk'ababonye ama video cyangwa amafoto yiwe, murabona yuko ari umuntu yahindutse cyane, ari umuntu asigaye afise ubuzima bubi, bisigura ko impembo yakoreye mu gufatikanya n'inyeshamba yaraye ayihawe. Tuzogereza ku murongo wa telefone kugira ngo dushobore kuba yagisha. Murabizi yuko twabasezeraniye yuko tuzogerageza dukora ibyo bishoboka byose kugira ngo tuze turabaha amakuru yizewe kandi afise amaproof. Rero tugiye kubikora kugira ngo tumenye ukuri kwavyo vyose. Rero ikindi twababwira muri ino ncamake y'ano makuru nagomba kubashikiriza nuko General Masunzu yadugijwe pete. Masunzu mugiye kumubona yongera kugaruka ku mirongo y'urugamba guhasha uno muhari wizinyeshamba z'abateroriste b'igihugu cy'u Rwanda nkuko amakuru dufise abivuga. Ubu tuvugana ntituramenya neza igiti yahawe mugani igiti cyegiye haruguru, ndetse agiye gukomanda ingamba zikomeye ku mirongo y'urugamba, nubwo abenshi batangukeka yuko ashobora kuza kurongora urugamba muri Nord Kivu, maze akaza guhangana n'ijya mitwe y'iterabwoba yamaze kwigarurira igisagara kinini nka Goma muri Nord Kivu, ndetse n'igisagara kinini muri Bukavu muri Sud Kivu. Ibi nibindi zo kumutubatohoreza, ariko mu nkundire mushime ino ncamake nto ndabahaye ubamaze kino kiganiro. uri umuntu w'umugabo, ndakushimiye ndagukengurukire kubwitange ndetse no kudushigikira mwama mugira misi yose. Rero ndabasabe abagomba kwinjira muri group WhatsApp nabashiremo link muri commentaire ya mbere kugira ngo bikunde muze muri injira atakibazo na kimwe. Kuba tubaza vyinshi hariho nimero WhatsApp dukoresha, turaza kwishira kuri screen kugira ngo abadukeneye muzoce mutyagisha no gutera inkuru navyo biba bikenewe. Turakenera kuyaga namwe, ari abaduha ibitekerezo. Rero umuntu wese yumva ashaka ikiganiro, umuntu wese yumva afise intererano yotanga kayiha abandi kabafasha, imiryango iruguruye, tuze turafashanya kugira ngo bikunde ibigano byacu bigere kure, ndetse tunaze turafasha gusobanurira. Ubundi ntituzi vyinshi, siko tuzi vyinshi, ariko turabizi mu dukurikana hariha abazi vyinshi kuturusha, kandi vyogirira n'akamaro kanini abandi. Rero murahawe ikaze mwebwe mwese mwumva mufise ico mwoshikiriza. Nimero zacu ngizo ngaha kuri screen, ushobora kuturungikira mu buryo bw'amajwi arenza iminota 10 kugira ngo dushobore kubutangaza abandi mu gihe ari update cyangwa ari ubusesanguzi ubufise. Rero imiryango iruguruye, kaze na karibu, bivanye n'ico ugomba kuvuga ko mu karere umutekano mu karere. Ugashobora gupakuvena gufata telefone yawe ntukore audio, ukagira muri enregistrere, ugafata amajwi hama ukaturungikira kugira ngo uze turabasangiza
ubutumwa n'abandi. Reka ndabikebanure mukomeze kugira isabato nziza nubwo nikirarangira, ndetse abandi ndabifurize kugira weekend nziza, ibi weekend iruta izindi weekend muryoherwe n'amafamiye yanyu mumere neza. Hama Uwiteka Imana akomeze guhezagira amako ibikorwa byanyu, ndetse abarindira imiryango yanyu, yongere arinde ubuzima bwanyu kubw'izina ryera ry'Imana. Bye bye.